zagimana ndakese rombayeho nk'umupfuza urabona ubu ndi nk'umupfu neza na neza waduciye kuntu usigaye meze ibintu byarahindutse kweri umunsi wose nkirirwa zasose inoti kwikora ko wapi none je nubu hari ibintu nguma niyumviye none twebwe tuguma dukena nyene neza na neza dusubira hasi hagutera imbere twe dusubira hasi kandi abantu bose twavukiye rimwe ubu bose n'abakire gusa je sinzi icyo twarakoze ku Mana urabona Imana yaba ari ahantu wogenda ukayisanga nyene ukavuga ati korera mu biri binere zagimana je nuko Imana nogiye nkayibaza ati none Mana jewe none nakoze iki jeho gituma ntaro nk'amafaranga nk'abandi gome cyane gusa bro urabona none wabona nakazi wabawubunye ko barakazi urabona ujya mugenzi wacu ntuzenya VJ ujya mugenzi wacu ujya uramuzi ari umukene pire yari mayibobo yararamwibarabara urabona amafaranga ubafise igihari rero ngaha bisaba yuko tugenda kumubaza natwe asigatunze ya modoka bitwa Samsung kata Samsung asigatunze imodoka bitwa Samsung oya ahubwo ubu hariho n'imodoka hari nabonye yaguze shasha bitwa Air Force amaduhura rimwe arayigenderamwe Air Force agacagira akambara n'ipataro bitwa ntuzenya nijya moto WhatsApp uko nyene ahubwo rero reka tuje kumubaza natwe tubwire ingene aronka amafaranga amana reka twebwe ngatwo Pablo yamiga mahera wewe sitakumvero wisi wewe tubitombole jamwe mani ni nahari none boss none wewe bimeze gute kweli saje ndashima kabisa Imana yarampeza kweli basi wewe basuru byaraciye mwe byarahetse saje byaratunganye no kubasa sinokubesha nyene ibintu bimeze neza gusa je urabona nkubu jewe urabona je nkubu ndose amafaranga nanje nkavuga ati ndafise amafaranga yiwaje nohera ngaha buri muntu wari wese ndamusinyira primus mwimwe ku buryo bagenda baravuga ati muhurutura ubu yarosa amafaranga byaheze ega mani umuhungu anantangaza asigaye afise na telefone bitwa Tekino asi noti yarabonetse iyo si Tekino wagipfuwe kandi wewe umutwe gahe ibintu by'ibisinde iba yitwa ntuzenya ayite mani muri kamagambo namushaka gutunga abwo nana yiba mwashaka gutunga nayo birisiri yo gutunga urumva rero jewe hageze kuri icyo nukuri kw'Imana jewe ndashaka gutunga bimwe bya hatari baremwe mushaka gutunga reka ndababwira gaza mwe ni mumeni banga murameni banga mwe hakumeni banga rutumamene ku mutwe jewe sha kandi ndabwira akabanga mwebwe niba mushoboye nyene kwiyemeza niho kwiyemeza mu bisanzwe ko nibisaba kuzugenda twari umuntu wa hejuru nakubwije wangu wavyumvise aha ni ikintu cya mbere mugiye kuza murafata mugiye guhiga imeza nziza wavyumvise muravyumva ndibatse uca muhiga n'igitambara cyera azi cyera nk'amata nyene aho kura amata yera igitambara cyera kandi cyane uca muhiga n'igiseke kimeze neza kimeze ukuntu nyene uca muhiga n'isabune arajya maskeri ane y'imeza ngena mushiramo kamwe avyumva gasabune kamwe kucyera buca mufata uduti mugenda mushinga izo ni anteni zituma y'amafaranga yinjira sindabibabwiye ivyo buca muzunguruka imeza muvuga ati bakurambere uko nyene ndibaza ntimumenye ibanga ivyo ndababwiye mukagera imbere mwabivutse none ivyo rero je ndabigize rero mbwiye yuko jewe rero ivyimviro byaje byose bica bicana ayitunga mwafatanye mwana ko naguze nagaseke uye ngaha ndayibona aba we genda ukurikiza ivyo nakubwiye gusa ndaza musizo nguri mu cafe witi jahubwo je mwenga sino nagusezera gusa reka pe kugusezera aha jubu nyene mitanda bikora jubu nyene turavuga bakurambere turashaka ubutunzi changa tugende
ubunyene amahera burya nyene nzobaza huko kwawe ukunyene ubona ngaha hariho n'amata akavyuka cyo Yesu ashimwe kweri ashimwe Yesu nawe uzazana bijyanye Hola. Yeah. Vipi man? Safi. Aho mwebwe murasamye. Jamwe bwe muzopfuko nyene ndageze bwe muzopfuko. Aho urabona je. Aha jewe mu minota itarenze 2 yonyene gusa. Nza kuba ndi miliyoneri. Aha mwebwe urumva mwebwe muzokwishinga kuguma mugenda nkuko mwikatiza mukazi. Mugamwe bwe ahubwo mwebwe muravyaraye muzopfa nkuko. Ahubwo jewe ubungira mbumukire mwebwe nzoza ndabasororera mwende. Mwebwe ubukene turasezeye. Mwebwe ubukene ubu. Useze ubukene gute mbwira ndi. Ubukene turagize ati goodbye. Wachi wichi. Ubu twe turagiye muri Freemason ubunyene. Freemason ubunyene twe twayinjiye. Kuhavuga batubujije. Inki. Batubuje tuvuga Wasaze ubu wichi. Kwikiriye. Ubu twe have mbisa nigire muri Freemason. Have ahubwo ni mumbise mwami. Mugiye muri muzopfuko. Mugiye muri Freemason yahe. Freemason ubukene butababe. Basore. Bajya bahungu barikiri. Anje birantangaje. Bigenze gute? Anje birantangaje. Wavyumvise ibintu bavuga amahera bayakuye. Ngo bagiye muri Freemason gusa nabasatse nta numwe afise amahera. Nta ni telefone bagira. Aho twahora ejo ndi bari mu kave witi. Oya, abantu turoparana umusenyi hajya hepfo. None byokwanga. Freemason. Wowe vijera muzi. None yubakurikira none yubakurikira. Ndamyibuka. Uganda muzi wa mukira bahajya hepfo. Ahubwo wowe nibo mwibuka reka nenda ninumi. Uribuka ukuntu yaropora imisenyi. Yari nikije yabazi. Murabo. We man. Mbe hajya yari yatubwiye uko dusha dufata isabune twishire ku isonga rya ku masonga y'amameza ngo dushe dushira ku butingo na makonegisiyo y'ikuzimu. Aho ni sawa. Aho rero jewe ndibaza ngaha mu minota mikeyi. Yego. Zakuba ndi nk'umu diaspora. Ubunyene mpaka guturonka amahera mpaka kubyo. Kandi wewe ndaza kugukata. Mbe wumvise rewe Wewe ndagukata. Jewe nuko jewe nani jana na imwe riva ku abona. Ibi byose we nta n'amafaranga wari ufise yo kugura isabune wewe ndagukata wewe. Ari kubyo byose tuzobiro basuraza kunkata yisabune. Ahubwo ndagukata n'umutwe ubandayije Nkata amahera ibese azisabune. Sadisabune. Jewe ndagukata amahera ashaka. Nabivuga rena ikinyanda byararatse. Ubivuze cha ndakwiye. Ndakuniga. Basi reka ndakwereke. Ndazi ntuza kwidoga. Aha rero urabona izi nkoko yuko zigaragara. Zibona ndekome cyane. Aha yatubwiye ngo tuza usanga zuzuye amafaranga ngo bitwa gwe. Amafaranga bitwa amanyakore. Amanyakore. Man. Yes. Yavuze yuko tuzunguruka tuvuga ngo iki? Aha! Bakurambere dushaka ubutunzi. Uko nyene. Yowe Gerard we. Adabaye miliyoneri. Yo. Twagiye bro. Twagiye. Adaje no amahera. Bakurambere. Dushaka ubutunzi. 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 Wewe uri murayenura wewe. Wagipfu. Aha wewe uraza bakurambere uko botudiye. Bakurambere. Dushaka nawe turabihakarira. Basi tugiye. Bakurambere. Dushaka ubutunzi. Bakurambere. Dushaka ubutunzi. Mari. Aha rero ni jewe ntavura gupfundurura. Ni cye umbiriza. Aha ni cye. Aha rero jewe nyimbutanza aha. Aha jewe nje ntavura gupfundurura. Bitari ivyo jewe ndagutikura jewe. Ndagutikura. Reka basi batanga. Musabanze mpize. Oya zana ndakabika ko urumva si byiza ko kukazana muntu uza muri business man si. Reka Oya zana ndakwereka. Wewe ndafunduru. Ntaco basi.
mani oya basipfundurura basi genda guhebe basipfundura mugabo ibi si byibi uco nanga jewe ibyo si byo nibiki gutanguye kure kuzivyo bintu ubirangaza Yate. Tudo vai. izina rya Yesu yari yabivuze ntitubivuge mugabo wewe waciye utangura kubivuga n'isabuni ucura yenuwe kugira indiga ibi era dusanze mw'amatapiza y'Imana ibisiba nta kundi reka dupfe kurya ibinyeni je simpombera mupfa kurya ibinyeni ibi ibisimba kweri je nari nzi yuko ngira mbumukire je nk'ahantu nirase muzopwe